Yohana 5. Reka kumva z'umwanya dusome duhere ku murongo wa 5 dushikane ku murongo w'indwi. Imbere yuko umusomyi asoma nagomba ndabibutse ko turiko turavuga ibijanye n'iteme twise gupfa kuri twebwe, gupfa ku mubiri wacu, gupfa ku vyifuzo vy'isi, kubaho tudashira imbere ivyo umubiri udutegeka, ariko dushira imbere ivyo Imana muri muhemu wayo ishaka muri twebwe. Biravuga ngo mwice ingingo z'umubiri wanyu, ahandi ngo ntimugendeshwe n'ivyifuzo vy'umubiri, ariko mugendeshwe na muhemu. Nayo majambo turiko turasangira kugira ngo dushobore kuzuza inshingano canke ibisabwa muri uno mutima n'icifuzo Imana ifise ku muntu wese ari muri kino kibanza n'abariko baradukurikirana, kuko izi nyigisho ziraca ku radio. Buri muntu wese atahure ko hano muri nosi ni filozofi dufise hano, nta numwe Imana yaremye nk'inyongera. Uraza ari gushaka kugura ibintu bakakongera, ivyo ntivyari birimo mugabo barapfuye kubiguha. Nta muntu w'inyongera ariho. Ngira umuntu rero ndayabuti nturi inyongera muri buno bugingo. Ikindi nuko nta muntu numwe, nawe we ndiko ndakuvuga, naje ndiko ndivuga, nta muntu numwe Imana yaremye atamugambi imufise ko, nta uhari. Kandi nta muntu numwe Imana mubo yaremye yamuremye kugira ngo aze guherekeza abandi bagirirwe neza, wewe ubaherekeze gusa canke ubirabe gusa, wewe nawe ntugirirwe neza. Uyo muntu nta uhari. Buri muntu wese Imana yaremye, buri muntu wese Imana yazanye hano muri nosi, hariho umugambi Imana yabanje gushiraho. Uwo muntu rero Imana imuzana kugira ngo aze gushitsa uwo mugambi. Uwakoze ino mikrofone ndiko ndavugira ko yari yiyumviriye abantu bakeneye kubwirwa amajambo mbwa badashobora kuyumva bitewe n'uko mwene ijwi ry'umuntu riri limite canke hari ahantu udashobora gushika. Hama yumvira gukora igikoresho kizotuma iryo jwi rishobora gushika kure, hanyuma abantu bagaheza bakumva. Ni kuvuga ko imbere y'igikogwa hari iciyumviro kibanza. Imbere y'igikogwa cyose gikogwa hari iciyumviro kibanziriza. Imbere y'uko umuntu yubaka, murabizi, bihera mu vyiyumviro. Imbere y'uko umuntu agura umuduga, bihera mu vyiyumviro. Imbere y'uko umuntu yubaka ugwiwe, n'iciyumviro kimanza kumubamo. Imbere y'uko umuntu agira ico akoze icacu cose, bitangurana n'iciyumviro. Rero ndingakugira ngo ndababwire yuko n'Imana nayo yabikoze gutyo nyene, yabanje kukuyumvira ko imbere y'uko ikurema, yabanje gushiraho umugambi. Nico gituma ico Imana yakuremeye kirakomeye cane kuruta ikindi kintu cyose ku buzima bw'iwawe. Amahirwe y'ubuzima bw'umuntu muri buno bugingo nukumenya neza ko hano muri nosi warazanywe, nukumenya neza ko hano muri nosi wararungitswe, nukumenya neza ko hano muri nosi hari umuntu yifuje kubaho, yifuje kuza, yifuje kugaragara. Uyo muntu rero umaze kumenya ukadekoda imigambi cyangwa umugambi yari afise ku buzima bw'iwawe, uri umuntu ahiriwe muri buno bugingo. Kuko ico uzokora cyose ntuzogikora nka wewe, ariko uzogikora kubw'uwo muntu yashatse, yifuje kubaho kugira ngo ukore ico yakugeneye. Rero sibijana n'amafilozofi turiko turavuga. Iki ni kintu novuga kigaragara, novuga kiri tangible, kiri palpable, ni kintu umuntu wese ashobora kugenderamo. Buri muntu wese arafise ico Imana yamuremeye. Ariko muri uwo mugambi ukomeye Imana yaturemeye, hari ikintu gikomeye namenye gihindura ubuzima bwanje. Kandi nagize iri sezerano mu mutima wanje no mu buzima bwanje ko nta kintu na kimwe nabonye cyagiye neza ubuzima bwanje sinzoreka kwibwira abantu kugira ngo nabo bagirirwe neza. Kuko nimba vyarashoboye gukora, hari umwanditsi umwe umufilozofi yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo icemeza c'ukuri k'ikintu gikunda canke kizokubako nuko cakunze kundi kandi cabaye ku wundi. Nimba uwundi yashoboye kugirirwa neza, ico ni cemeza, that's the very best proof yuko ico kintu ntabwo gishobora kukubako. Umuntu wari wa mbere yakoze operation yopera umutwe w'umuntu yarafise mama wiwe atari yarize, ariko mama wiwe yarakijijwe. Aramubwira ngo mwana, nivyo nta wundi muntu arabikora
urukoba ufise nta wundi muntu aragaragara akora ivyo bintu, ariko aravuga ati naho ata wundi muntu aragaragara, naho ata wundi muntu arabikora ivyo, wewe urashoboye kubikora, abandi bakazobikora kuko wewe wabikoze. Aba nibo bantu twita abapiyoniye, aba nibo bantu twita inkingi zishigikira ukuri. Hari abantu Imana uravyumva itanguriramwo ibintu vyabo. Hari ibintu utazobona ahandi mugabo Imana izoba yashimye kubitangurira kuri wewe. Hari ibintu ushobora kumva bitabaye muri famiye yiwawe, mugabo suko we bigiye kukubako Imana yihenze, nuko Imana ikeneye ko muri famiye yiwawe bazosigara bavuga iyo nkuru yuko hari umuntu vyabaye. Mu yandi majambo, nuko Imana ibigushizeho nk'umushuzo, nk'imfura, nka premise y'icyo kintu kigiye gukoreka. Nizera ko abantu ufise imbere yanje hari abantu Imana igiye gutangura nabo ibintu bitigeze biba mu ikindi gihe. Nzibwira ko hari ibintu vyinshi vyabayeho birabura amasolution, ariko si kubera iki, nuko ivyo Imana yarabicubikiye kugira ngo bize bibe icubahiro cayo biciye muri twebwe. Uvyizeye nuva amen ya muri kino kibanza, amen imeze neza. Nimba dufise Imana, ya Mana tuvuga, nta kintu na kimwe kidashoboka, kandi nta kintu na kimwe yoshima kudukoresha itodukoresha. Rero ngo mavuga ikintu gikomeye mubwiza kumenya, kimwe mu bitumye uyu munsi uriho ni kubera uwundi muntu, ni kubera ko hari umuco w'abantu gukeneye. Ndasubiramo, kimwe gitumye uyu munsi uriho nuko hari umuntu akeneye kubaho kubera ko wewe wabayeho. Nje ngakwiye ngo mbabwire ko ubuzima bwawe Imana yarabuzigamira burinda mugani wawe. Imana yarabwimanye inshuro nyinshi kuko hari abantu yari kirabona muri kazoza. Iravuga barya abantu nta wundi bakeneye, bakeneye umuntu natunganije nk'uyu, bakeneye umuntu nakoze nk'uyu, bakeneye umuntu nasizeho nk'uyu, bakeneye umuntu nateguye gukoresha iki gikorwa. Abo bantu mushobora kuba mutarahura mugabo ntuzopfa mudahuye. Hari umuntu azomererwa neza kubera ko watawe kuriho kugira ngo abantu bamererwe neza. Uyu mugabo tugiye gusoma hano yagize ikibazo cyamaze imyaka 38. Iyo myaka 38 suko ico kibazo urazi, hari abantu bagira ibibazo bikamara umwanya munini kubera ko habuze abantu bo kubikemura. Nariga hazoboneka uwo muntu, ico kibazo kizomara umwanya, mugabo hamwe hoboneka uwo muntu, ico kibazo kirashoboye kugira umwanya mutoya mu buzima bw'uwo muntu. Nimba uri umuntu w'imhemu, ndiko nakubwira kino kintu, hari ibibazo tugiye gushira ku iherezo. Hari ibibazo vyari bimaze igihe kinini yakubera ko vyari vyarabuze umuntu nkawe, umuntu nkanje, umuntu nkabatwebwe bariko barumva ano majambo, bariko barasenga Imana muri buno buryo. Numva amen ya muri kino kibanza. Mbwira umuntu heri wandi wawe uti iyi si iragukeneye, kandi abatuye iyi si nabo nyene baragukeneye. Haleluya. Birivuga ngo hari umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Ibaze imyaka 38. Umuntu yama misi yose ababaye, umuntu yama misi yose arara ntibuce, imyaka 38. Hano no baza abantu bafite imyaka 38 twosanga atari benshi. Hano 60% n'abantu badashikana iyo myaka. Iyumvire rero umuntu we wavuse afise ico kibazo, ugakura afise ico kibazo imyaka 38 ababaye amerewe nabi. Umurongo wa 6, Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye. Ndashima Imana ko Yesu dufise amenya ivyo abantu batazi ku buzima bwacu, amenya igikwiriye gukorwa hejuru ubuzima bwacu abantu batazi hejuru ubuzima bwacu. Mpera tusho umuntu heri handi wombwiye ati wahisemo neza kwizera umwami Yesu, wahisemo neza kwizera umwami Yesu. Kandi ko hari mumfasha karimo tuze tukarimbe vuba. Kumenya umukiza bimbereye inyungu zidasanzwe na iyo ndirimo ndakere ko turimba vuba cyane. Kumenya umukiza, kumenya Kristo. Bene data, hari wavuze ngo duhara ibintu byose mfise unsigire Kristo gusa. Twari kini kintu cyose mfise unsigire Kristo gusa, kuko nta muntu afise Kristo uyo muntu yamaramaye muri buno bugingo. Nta muntu yizeye Kristo yakozejwe isoni muri buno bugingo. Nta muntu yizeye Kristo nuva ya muri kino kibanza yagize iherezo ribi. Birivuze ngo Yesu amubonye amenya ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Uyu mugabo inyishu aza gutanga yari inyishu yari ivanganye n'igikomere yagize iyo myaka.
kuko uyu mugabo ubundi inyishu yari kwishura yari kuba ego canke oya. Mugabo inyishu yishura ku murongo w'indwi acamubwira ngo uno gwaye aramwishura ati mugenzi nta muntu fise. Ikibazo cyamaze imyaka 38 atari kubera ko hari habuze ubushobozi, kuko uyu muntu ahantu yari agwariye hari ikidengeri cyitwa pedesida cyari gifise amabaraza 5. Umuntu abaye wa mbere gusimbiramwo iyo umumarikaze akiburura amazi yakira ingwara yose yaba yamufashe. Ariko abaza bose baza bashyira imbere ibyabo, abaza bose baza bafise kwikunda, abaza bose baza bari anime n'imwemu ya egocentrisme, vyatuma hakubabara ivy'uyu muntu amaze imyaka 38. Shirema ko ari waza akamubwira ati mugenzi maze imyaka 35 mbabarira mbuwa mbere cyangwa umfashe kuja mu kidengeri. Akamubwira ati nanje ndababaye nkeneye gukira. Nta numwe yigeze yisusya ku kibazo yari afise. Uyu munsi isi nimba imeze ukimeze, mumbabare ngo mvuge ikintu Napoleon Bonaparte yavuze ngo isi uyu munsi irababaye atari kubera abantu babi, ariko isi babajwe n'abantu beza bacereje, n'abantu bafise ibyiza bakoze batariko barakora. That's why the world is suffering a lot. Ariko sinifuza ko iyo mvugo yovugwa muri kino gihe cyacu, aho tubona icyiza twokora ntitugikore. Hari ibyaha ishengero ryihana kenshi bimenyereye, mugabo hari icyaha ishengero kigera ryihana kuruta nicyo cyaha uyu munsi kiri mu nzu y'Imana. Biravuga ngo uwanka gukora icyiza n'ibigirankana yarabishoboye, ivyo navyo bimubera icaha. Incuro zingahe turengana icyiza twokoze, incuro zingahe twirengagiza icyiza twokoze, incuro zingahe tubura kugira icyo tumariye abantu tukabirengana twari tubishoboye. Ico naco biricita icaha. Turiko turavuga gupfa kuri twebwe, gupfa kuri twebwe bituzana kubaho ku bwa Kristo, kubaho ku bwa Kristo naho tugira ikimazi abantu. Abi Filipi gice cya mbere ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 22. Nta muntu azovuga ngo ntihari umusinge nakorera Imana, kuko gukorera Imana si gufata mikrofone ngo hagaranga ukaririmba cyangwa ukavuga ubutumwa cyangwa ugasengera abantu. Buri muntu wese Imana amushizeho kugira ngo abe umukozi wa mugenzi wiwe. Mugenzi wacu ninde? Mugenzi wacu surya dufise ibyo duhuriyeko. Mugenzi wacu nurya tumenya neza ko yaremwe mu ishusho y'Imana. Urya niwe mugenzi wacu. Imana ishimwe cyane. Urashaka kumfasha gusoma? Nkuko niteze cyane nkizigira yuko atazogira ikintu kimaramaza. Ntazogira ikintu kimaramaza. Paulo ariko aragwana ibishoboka byose, ntazogira ikintu na kimwe kimumaramaza. Mbwira uwo muntu hari wande yiwawe uti nawe bibe ubuzima bwawe. Mumbwirire uti ibi nawe bibe ubuzima bwawe, ugwane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kizokumaramaza. Uburyo bwiza bwo kutamaramara muri buno bugingo nukwemera gupfa ku mibiri yacu, nukwemera kubamba imibiri yacu, nukwemera gukora ivyo Imana igomba ko dukora, nukwemera ubugombe bw'Imana mu gishingo c'ubugombe bwacu. Aravuze ngo niteze cyane nkizigira yuko hatazogira ikintu kimaramaza, ariko ko mu bushizi bw'amanga bwanje bwose Kristo aheshwe icubahiro n'umubiri wanje. Kristo ahabwe icubahiro niki? N'umubiri wawe. Ndagiye kubwira ukungene kenshi umubiri ukubuza guha icubahiro Kristo. Nisubwiza kuwukora kugira ngo ubuzima bwawe bubeho ari ubuzima Imana yishimira. Narababwiye ko indoto mfise nuko tuzova hano muri ino si Imana idushingira nta ikavuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane, muri we nahasanze bimihimbara vyose. Ayizuru rishinga nta rivuga ibijyanye n'ubuzima bw'iwawe, ko abanye umuntu yumva umutima w'Imana, atahura umutima w'Imana, yemera kuboha mu mutima, yemera kuba imbohe n'inkone by'ubwami bw'Imana, agakora icyo Imana igomba. Haravuze ngo ariko mu busizi bw'amanga bwanje bwose Kristo ahishwe yohero n'umubiri wanje, kuko bihora biba nanone ko ariko bizoba, naho noba ndiho canke naho noba pfuye. Bene data, abakomeye kandi bakomeje ibihugu byabo ntibiyumviriye ku vyabo kurunganwe rwabo. N'Imana namatiko ndabibabwira, Imana yacu ni Imana iri generationnelle, ni Imana itagarukira kurunganwe rumwe, ni Imana ivuga ngo ibi muze muvyigisha abana banyu, abana banyu nabavyigishe abana babo. Ni Imana ikeneye ko ibintu bitaguma muri
generation imwe ukuri wamenye guhe abazo gukomokako bazibabihe ubatoze kubiha abazo bakomokako. Uko niki bihugu nk'ibihugu nka vya Singapore uyu munsi byateye imbere, ibihugu nka Etats-Unis vyubaswe bigatera imbere, barafise iragi bagenderako. Umushinwa cyangwa umuyapani ivyiyumviro vyiwiwe n'ivyiyumviro by'abasekuruza babo, ntibabaho ku bwabo gusa. Biravuga ngo ntimugashingure amatanguriro abakera bashizeho. Uyu munsi mu biriko biratuma uyu munsi isi meruko imeze, ishengo rimeruko rimeze, ugiye kuraba si kubera ubukristo buke. Rimwe na rimwe hariho discipline nke yateye abantu kutitondera ibyo batojejwe nabo bakomotseko. Basogokuruza bacu munyumvirize nivyo ntibari bazi Imana, mugabo bari bafise amavalere bagenderako. Bibiliya avuga ngo niwitegereze inzira z'abakera, iyo uzobona ari nziza uyicemo, ivyo nivyo bizoguha uruhukiro bw'umutima wawe. Ashobora kuba ari umuntu atari yizeye Imana, mugabo uyu munsi wombwira nka Mahatma Gandhi, uyu munsi wombwira nka Nelson Mandela, uyu munsi wombwira abahizi badasanzwe babayeho bakize ibihugu byabo, hariho indangagaciro, uravuga amavaleur bagiye baprioriza mu buzima bwabo. Uyu munsi kubwo kuvyibagira, uyu munsi kubwo kutabiha agaciro, puti izo valeur kera nta bavuga butumwa bari bafise. Ayo mavaleur yakomoka he? Narigeze kubwira siko revuze muri culture, nigeze kubwira n'umuntu hari mu Bushinwa arambwira ko muri Chine iyo umuhungu abwiye umukobwa akazomutwara nta mutware, ahanwa cyo kimwe n'umuhungu sanke umugabo yafashe umwana w'umuminere ku nguvu, ahanwa igihano bingana. Ntibumva kungene ushobora gusezerana ntushitse, ntibumva kungene ushobora gukoza isoni umuryango wawe. Nico gituma mu minsi yahera chef d'état major wa Chine yari yahuye abitewe n'iki, yari igiturire barabifata hako aza gutukisha igihugu, yeme apana kudemisiona, yeme kuya kubuzima kugira ngo ntamara amazi igihugu ciwe. Nimba abantu bashobora gupfira ishema ry'igihugu, mbega uyu munsi Imana yashobora kuronka abantu bashobora gupfira icubahiro cayo? Nico kibazo umuntu abwiza kwibaza uyu munsi. Aravuze ngo namba ndiho canke mpfuye, uri kutegurira abazosigara wowe utakiriho ubuzima bumeze gute? Dawidi mbere yuko apfa yasize araze Salomo, aramubwira ngo uzugendane n'Imana nagendanye nayo. Yagiye amubwiye vyose vyabaye mu buzima bwiwiwe, uze witondere iki na kiriya niki. Uyu munsi twebwe namwe mukiri batoya ntimumve mu macafise umwanya munene, kuko uyu munsi embabwire Yesu yapfuye ari umujene nkuko kwacu. Yesu yapfuye à 33 ans, gwera ku myaka 30 yaratangwe igikogwa cyo gucungura isi. Uyu munsi nawe ivyo biragucamo, urumva ko vyukuri Imana kuzanye hano minose kugira ngo nawe ugira ibyo ucunguye. Twe dushaka kutaja ku musaraba ngo ducungura abantu, harabo dushobora gucungura, harabo dushobora gusengera. Uri kumva inazi uyu mwana se gushinga hano, umvisa nuko ari abantu bitavye umuhamagaro. Umva amene ya muri cyo kibanza. Nico gituma nusira imbere ibizoguha amafaranga, ndabisubiyemo, nusi isi zokubwira ivyo ukora kugira ngo uronka amafaranga menshi, ariko reka nanda kugira inama ukora ibisoboka vyose kugira ngo ushobore kuganya ubuzima bw'abantu, ushobore kuronka umunezero mwinshi w'abantu, ushobore kuronka amahoro menshi y'abantu, ushobore kuronka agakiza kenshi k'abantu. Mwameni ya muri cyo kibanza, ubuzima bwawe bugira isiguro mu buzima bw'abatari bake. Hari uwitwa Oprah, abatari bake muramuzi muri etaje, n'umugore uyu munsi ari mu bagore bari influence ngaha minosi. Yavuze ikintu ngo ntimukarondere vyisi mu buzima, rondera gucika insiguro mu buzima bwa benshi, rondera kugira ico mumariye ubuzima bwa benshi, rondera kugira ico mukoriye abantu bazosigara barabavuga ko mwabakoreye. Nico Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 21 uyu ni Paulo atavuga ngo kubwanje kubaho ni Kristo kandi gupfa ni inyungu. Uwitwa Martin Luther King, uyu munsi niko navuga umutima w'umucunguzi, amen, haleluya. Hari abantu bapassion ubuzima bwanje, shaka kuryama ntasomye n'imiburi buri ijambo rimwe Martin Luther King yavuze, I can't. Shaka kuryama ntumvirije n'imiburi buri icimviro kimwe c'umuntu yabayeho ubuzima. Abantu uyu munsi basigara biga mu university, kandi amandiko nabwira abantu erega
abazodukomoka ko bashobora kwiga we mu ishuri. Eba abantu muri ko muranyumva ntibirarengerana. Ndazi neza ko nimba dukoze ikintu gifite isiguro mu buzima bw'abantu, turafise ico gutanga, turafise abantu bashobora kwigirako. Uyu munsi isi irakeneye abantu irabirako, abantu bayinspira. Muri abo turimo nk'ishengero, mumva Amerika muri kino kibanza biravuga ko abakomeye n'abahambaye bazoza kwigira ku ishengero ubwenge buhebuze bw'Imana. Nimba batazoza kutwigirako, tuzoba turiko tubaho ubuzima bumeze gute? Tuzoba turiko tubaho gute? Uko niko rubwiza kuba urugamba lutte yawe ya misi yose. Martin Luther King yaramaze ivyo uri kurakora, nutinya gupfa. Arababwira ngo umuntu atinya gupfa ntutarapfa. Arababwira ati jewe narapfuye, nico gituma ntatinya gupfa. Nutinya ko bagufunga, umuntu atinya gufungwa ni umuntu atarafungwa. Iyo ugeze hari abantu nkabatwe bo tutarafungwa, dufunzwe gusa n'iminyororo y'ubutumwa bwiza. Hari ivyo abafunzwe iminyororo atari ubutumwa bwiza, iminyororo nyene y'ubuzima bashobora kutwigisha. Ugeze ngaho mu buroko haro principe ushitse bakubwira, abaciyeho barabizi. Ntiyafungwa umunyavyaha, hafungwa umuntu wari we wese. Nuta iyo mpimba iyo irimo benshi atacaha bakoze ariko bariyo. Kandi barakubwira ikindi kintu, ukiriho ntugatakaza ivyizigiro byo kudafungwa. Bimbare umuntu heri wande yiwawe, jewe ndatinya gufungwa. Nimba ushaka kudafungwa va mu mubiri, ntidushoboye kukubona hano muri nosi. Nimba bashobora gufunga umuntu atacaha yakoze, suko munyumvirize neza, suko nawe udashobora gufunga. Petero yarafunzwe azira ubutumwa bwiza, Yohana yarafunzwe azira ubutumwa bwiza. Nuva Amerika muri kino kibanza, Paulo aravuga ngo nafashwe nk'inkozi y'ikibi, barankubita nkaho womengo ndi umunyavyaha, muga nta cyaha naye nakoze. Nimba utarapfa ntiwoshobora kuvuga ko utazofungwa. Urashoboye gufungwa, ariko mugabo kandi ico tuzi ni kimwe, dufungwe tuzira ukuri, ntidufungwe tuzira ikibi. Igituma utinya gupfa nuko utarica umubiri wawe. Umunsi wishe umubiri wawe uzomenya neza yuko ni giki cyo gutandukana n'urukundo rw'Imana, n'urupfu, n'ukubaho, n'ubugingo, ni giki. Abaheburayo tugaruka ngaho, Abaheburayo 11 unsomera uhereye ku murongo wa 35. Abagore muri ngaha nama muri ngaha numva amene yanyu. Iyo turiko turavuga abahizi womengo aba mama ntibarimo twabakuyemo. Reka kuma muri mu gitutu c'abagabo, sohoka mukora ivy'ubuhizi byanyu. Aba muri ngaha muriko muranyumva? Mahame nimeze neza. Nimbura umumama uvuge ngo igihe canje niki cyo kugaragazwa. Bibiliya ntivuga abahizi b'abagabo gusa, no, hari abahizi b'abagore. Reka ndabasomere gatowe. Abagore bagaruriwe abo babuze bazutse. Hari abagore banse kabana babo bapfa, barabagarurirwa kandi bari bapfuye. Aba mama muri ngaha ntuve amene yayo. Imbabwire nimba societe yarabacinyije katacu mumaze, Imana irabaha agaciro, murakimaze kandi muzokimara uvyize. Numva amene imeze neza. Mwari muzi ko umuvuga butumwa wa mbere wo misizano ishasha yabaye umugore. Mwari muzi ko umu evangeliste wa mbere yashoboye kuvuga ubutumwa bwiza hagakizwa abantu benshi yari umugore. Haleluya. Agacerere k'abantu beza ako ni kabwirizwa kugumaho. Bwira umunero ndi wabuta agacerere kawe ugakureho. Uyu munsi sira babajwe n'agacerere, irikirarira kubera agacerere k'abantu beza. Urafisho kuvuga numva amene imeze neza. Abagore bagariwe abo babuze bazutse, abandi bicishwa amahiri, ntibemera gucungwa kugira ngo baze bahabwe ukuzuka kurushiriza kuba kwiza. Abo ni bande? Hari abagore bakubiswa amahiri, hari abagore bemeye gupfa, hari abagore babaye abamakira, hari abagore bemeye gutanga ubuzima bwabo. Benshi bakuze kuvuga ko muri vyaremwe vy'intege nke, ariko hano nta vyaremwe vy'intege nke ndiko ndabona. Ndiko mbona abagore babahizikazi bashobora kwandira imibabaro yaho. Hari wavuze ngo ni ubushakashatsi bwakozwe, hamwe Imana yofata sezo kanaka ikavuga ati uyu mwaka si abagore bazotwara inda, abagabo ni bazogiye kuzitwara. Bavuze yuko ubushakashatsi bwerekanye ko ico kintu cyonyene cyo tuma enceri y'abagabo mu isi yose baba porte dispari. Aba mama muri abantu badasanzwe, nimba wicaye n'umumama umumpere tusha umubwire turi umuntu hadasanzwe. Haleluya. Umubabaro banjira muri ko muranyumva, bariko uravyumva barata
gutanga ubuzima. Nibwo ijambo ry'Imana tubwira ko n'ishengero natwe tubwirizwa kwigira ko kandi tukagaragaza ngo twari tumeze nk'umugore kuri wageze kubyara, turataka turibwa dutakishwa n'ibise. Uko niko natubwirizwa kumenya nimba dukeneye kuvyarira isagakiza. Ku murongo wa 36 abandi bageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko, mbere bashigwa mu ngoyi no mu mabohero. Suko bari bakoze icyaha, bariko bazira ukwizera kwabo. Uvuza 37 bicishijwe amabuye, bakerewemo kubiri, barageragejwe, bicishijwe inkota, bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi. Umviza 38 irababaje cyane. Bacavuga ngo isi ntiyari babereye ko bayibamwo. Iyumviraho Bibiliya ivuga ngo isi ntiyari babereye ko bayibamwo. Ivyo babayemo urabizi, Yobu yarageze ahantu aravuga ngo umunsi navukiye kuravumwe. Yeremiya yarageze ahantu marayika aradobagirana aravuga ngo umunsi umuntu haza kubwira mama kafise inda y'umwana w'umuhungu, uwo munsi ntukibe ukitwa umunsi mwiza, witwa umunsi w'amagorwa. Abose baciye ahantu barogereta bicuza bavuga niki cyatumye tubaho, kubaho kwabo barageragejwe bamererwa nta mu buryo bwose. Ariko ndakunda umurongo wa 30 n'icenda, abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwabo, margre ibimoko, margre gusisagurwa, margre gufungwa, margre ivyo baciyemo byose, bamaze gushingirwa intahe no kwizera, ntibigeze batakaza ukwizera, ntibigeze bareka gushinga intahe ukwizera. Bibiliya ivuze ngo bashingiwe intahe no kwizera, ntibahabwa ivyasezeranye. Impamvu si yindi 40, kuko Imana apana yababoneye. Nazi ko bisa abantu imwe muri kino kibanza, kuko Imana yatuboneye. Harabababajwe barakubiswa, Imana ikirondera ineza yawe. Harabakubiswa baramererwa nabi, Imana ikirarondera ingene uzokwita umuhamagaro wayo ukayikorera hano muri nose. Ngo kuko Imana yatuboneye kera, Imana yatuboneye kera, ibyo barabiciyemo kubera wewe, ibyo barabiciyemo kubera jewe. Usome ku murongo wa 12 avuga ngo ko dukikujwe n'igifungu cy'ivyabona kingana gityo. Dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kwacu kandi niwe yagusozereye. Twiyambure vuba icyaha gikuze kutwizingira ko vuba. Iba ariko avuga ngo ivyabona bingana gutyo bidukikuje, baba ariko baravuga ababahizi. Ni nkuko turi muri stade turiko turiruka, hariho ba Yobu, hariho ba Paulo, hariho ba Elisa, hariho ba Caleb, hariho ba Yoshua. Atakindi bavuga, barakubwira ngo birashoboka. Abageragezwa iyo barababwira ngo birashoboka, birashoboka ko mwirugwa, birashoboka ko mugirirwa neza. Abaciye mu bihe nka bya wundi yamara imyaka 38 arakubwira ati nyuma y'imyaka 38 narakize icyago cyanze. Uyu munsi tufise ibyabona bidukikuje bingana gutyo, bidutera intege, bidushingira inta. Nibatubwira ivyo bigishijwe, batubwira ivyo babayemo, nibatubwira ivyo bumvise, batubwira ivyo bacitse, ivyo bahindutse, ivyo bagendeyemwo. Nigiki kizotuma twebwe tunanigwa? Nimba barabishoboye natwe tuzobishobora, nimba baravyihanganiye natwe turashoboye kuvyihanganira. Uvyizeye mpambe nimeze neza muri kino kibanza. Haleluya. Imana yatuboneye kera, ivyo rushiza kuba vyiza. Uvize ku murongo wa 40 kugira ngo abo ntibatunganywe gose tutari kumwe. Mu yandi majambo baraturindiriye. Mbwirira uwo muntu aronde yawe uti abizeye baraturindiriye. Baturindiriye turiko dukora iki? Natwe turiko turabaho amasezo yacu, turiko turabaho ibihe byacu. Mbwira umuntu aronde ati urafise igihe cyawe. Haleluya. Turafise ibihe byacu, baraturindiriye. Nitwagera mu izo tuzokweshanja intahe. Paul azokubwira abo yazuye, nawe mubwira abo wabwiye ubutumwa. Azokubwira abo yasengeye, nawe mubwira abo wisonzeshereje. Azokubwira abo yazanye ku musaraba, nawe mubwire ingo wasubije hamwe zari zigiye gusambuka. Baraturindiriye ko duheza gukora ibikorwa by'ubuhizi Imana yaduteguriye kera. Haleluya. Haleluya. Gushika ngaha turi kumwe.
Abaroma igice cya 6 umurongo wa 13 dusomere. kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. N'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Ntimugahe icaha imibiri yanyu. Urakene kuba umuntu atabara, urakene kuba umuntu agica mari abandi. Ngi protocol, ngi principe. Ntugahe umubiri wawe ngo ukoreshwe no kugabitanya. Ikiri cya mbere, bigenda gutse ngo icaha gifata ikibanza mu buzima bwacu. Bigenda gute ngo icaha gikoresha ubuzima bwacu byo kugabitanya? Hari inzira zitandatu icaha gicamo. Nivyo ngo manda babwire nihuta, hanyuma mumenye kungene mugara. Bakubwiye ko abasuma binjirana harya, uri umunyabwenge wugara hajya baca, sivyo? Kugira ngo ntibinjire. Dufise umwasi witwa umubiri. Reka mvuge ikintu navuze muri kirute ya mbere. Iyo bariko baravuga amafaranga mu bijanye n'amafinance, bavuga yuko amafaranga n'umukozi mwiza ariko n'umukoresha mubi. Ndasubiramwo, amafaranga n'umukoresha mubi mugabo n'umukozi mwiza. Ufise amafaranga uzokora ibintu vyiza, mugabo amafaranga ni yabagufise azogukoresha ibintu bibi. Ico kirumvikana, kiratahuritse. Amafaranga, l'argent, n'umukoresha mubi mugabo n'umuserviteur mwiza. C'est un bon serviteur mais un mauvais maître. Uko niko bavuga. Ufise amafaranga ukaba uyafise vy'ukuri, mvuga kuyafise sukari umufuko wa cyangwa ari kuri konti, nuko mwari mazabu umetriza impemu y'amafaranga, nuko umetriza filosofi y'amafaranga, nuko umetriza ibijanye na system y'amafaranga hano mwinosi. Umuntu ivyo abifise, amafaranga n'umukozi mwiza. Kugira ngo dushobore kwigisha abana bari mwibarabara, we need money. Kugira dushobore kuvuza abantu badashoboye kwivuza uyu munsi bamerena. Urazi ko ari abantu bapfa atari ko ko bopfuye cyangwa ariko Imana bishatse, mugabo bapfa kubera ubukene. Dufise amafaranga akaba ari mu biganza vyacu, iso gihe amafaranga azo mu serviteur mwiza. Nico gituma mu vyo nasavye Imana n'ukuri, Imana iduhe gupfa ku mibiri yacu, hanyuma ikiduha amafaranga menshi atubera umukozi apana umukoresha. Ivyo bihari umwanya tuzobivuga, kuko umurize biravuga ngo mu ishengero rya mbere nta mukene yararimo. Bigenda gute ngo ishengero ryose rizima ryabaye imfura, ryabayeho atabukene rifise? Bari bafise novuga iyi capacity yo kumenya kungene amafaranga canke ibijanye n'uburyo babigira umukozi apana umukoresha. Biravuga mu musiguzi ngo amafaranga n'ubwugamo. Uko nukuri biracubwira mu musiguzi nyene, igisagara cyarigeze gutegwa gikizwa n'umukene w'umunyabwenge, umukene w'umunyabwenge, ngo mugabo wa mukene ntiyibukwa. Imana ikurinde ubukene bw'umutima kandi yongere kurinde n'ubukene bugaragara bw'imfadika. Ibi nzoro nkwanya kubivuga. Harabibaza ngo munzu y'Imana tuvuga ivy'imhemu gusa. Amafaranga burya ni muhemu, hari abantu batabizi. Amafaranga ni muhemu. Hari umuntu aba yicaye hana amafaranga akamizanira, hakaba n'undi ayiruka inyuma n'uyu munsi akaba atarayashikira. Uwa mwizanira arazi kumwe na control yo muhemu. Ujya na wayiruka inyuma ntazi ico ariko ariruka inyuma, azikari bikaratasi ariko ajya amafaranga si bikaratasi. Amafaranga ni muhemu. Nico gituma Yesu wamusavye ikori, yabwiye Petero ati genda mu kiyaga wasamike urufi ruguha amafaranga uca kuri ikori. Rujya rufi rwamizenya amafaranga bigenze gute? Nitege kugira muhemu yaraso yaratanze. Haleluya. Apana ko bakwibagira kubera ko uri umunyabwenge w'umukene. Ngo birivuga ko Yesu yarapfuye kugira ngo ubworo bwe bugira ikibudutungisha. Ndiko navuga gutunga, munyumvirize rero, gutunga si kugira ibintu ubwamera mbere. Gutunga no gutunga Imana, gutunga no gutunga umutima wayo, hanyuma ukabuzi ko biga bintu, inzu, imiduga, inota, amafaranga ari bikoresho byo kugira ngo ushitse umugambi w'Imana hano muri nosi. Ubwo nibwo butunzi. Haleluya. Muri ko muranyumva? Rero hari inzira zitandatu
ubwirizwa ebana kubera amaso kuva uyu munsi ngoma ndaguha akazi gashasha utari ufise ko kuba umuvijire ugiye kuba babita gute abavijire abarinzi mugiye kuba abarinzi b'iyi miryango itandatu yinjiza icaha mu buzima bwawe. Inzira ya mbere icaha gica mu n'inzira zitandatu biri muri Bibiliya. N'inzira ibi byose mukora bavyaciye ahantu hatandatu ngiye kuvuga, ndabivuga nihuta zofuma ndavyagura hanyuma. Inzira ya mbere amaso. Vuga ngo amaso yawe ni umuryango umwe, ni igikoresho kimwe, ni instrument imwe. Ngaruka njya murongo muri Abaroma, ni igikoresho kimwe Satani yitiza kugira ngo ashobore kwinjiza ubwami bwiwe bukoreshwa cyangwa buganzijwe n'icaha mu buzima bwawe. Amaso. Uyu munsi amaso atsitaza benshi. Uyu munsi amaso agwisha benshi. Ariko hari ikintu Yobu avuga ngo nagize isezerano n'amaso yanje. Ndakeneye ko nawe uyu munsi ugira isezerano n'amaso yawe. Ayo maso mugira isezerano yuko arabi ico ukeneye karaba, atarabi ico utakeneye ko araba. None gapote bishitse naho ugasanga waravye, vayo vuba bitaracika imhemu. Hari igihe witegereza ikintu kubwo kukiraba umwanya munini, ico kintu kikaba moyen, kikaba medium yinjiza imhemu mu buzima bw'iwawe. Nta kintu cyatumye Adamu na Eva bakora icaha. Satani yakoresheje amaso yawe, yarababwiye hama batera kubona. Birivuga ngo nuko Eva amaze kubona icyo camwa abona ko gikumditse, abona ari cyiza cyane, aracamura. Ntiyacamuye atakiravye. Benshi bakora ivyaha kuko babonye baravye. Hari umukomezi umwe yavuze aravuga uyu munsi amatelefone y'abagabo bamwe ameze nk'igitunguru ca rouge, onyo rouge canke tungurusumu. Iyo tungurusumu yuguruye ucurira. Ati batoye amatelefone y'abagabo babo basangamo ama message abokera mu maso nk'ibitungurusumu, bikabatera kurira kuko basangayo ibiteye isoni, basangayo abantu babandaki batabwirizwa kubandikira, basangayo amajambo y'ubupfu, basangayo ama message. Je nizere ko inyuma ya kino cigo atamugabo mubo mfise ngaha azosubiza code muri telefone yiwiwe. Bigenda gute ko n'umugore kugira wawe atore telefone abanze kugira ngo nkuriramo code? Unyegeza yibiki mbarizo mu nterwande yiwawe. Reka sabagabo gusa bari ngaha, n'abari fiance bari ngaha, n'abahungu n'abakobwa bari ngaha. Mbwira munyegeza yiki nimba atakiriyo cyo kwenkrimina kubera kushiramo code. Oya abana banje baratripota, urisuri ko bigize kubera abana bawe cyangwa ni kubera ko bayiravyemo bizo bimeze nk'igitunguru amaso yabo azocarira. Naho nyene ibana iyo code apana date de naissance y'umwana, apana izina, hewe nawe nyene ari karagira iyo shema arihenda ku buryo uyu munsi intoki za bamwe zagize amabavu kubera iki gukuramwe amakode. Bantu b'Imana reka twihane, birashoka Imana yasize ku ntebe y'imbabazi, hanyuma tuve mu byo twari turimo, ivyacu byose vyezwe bikizwe bihese icubahira Imana. Uzotora telefone yawe ayitora sanga ihezagiye. Ngiyo muhero ndi wati ndakwifurije ko telefone yawe ihezagirwa kandi yezwa. Aho nuko ntavuze ubushize umwana baramuhanye, bamuhana ko yafashe undi umwana wo muri primaire, yafashe undi mwana aragenda mutwara muri toilette. Si ntumbaza ibyo bakoze, hama barabimenya. Ako kanya umwana baramubaza ati ibi bintu wakoze, yari umwana muto, ibintu wakoze wabikoze kubera iki? Aravuga ati ibintu nakoze nabonye muri telefone ya papa. Umwana atoye telefone iyo bajya abana nahari bato, hewe ijisho ryabagira gutya arabona inzira waciyemo mu kudekoda. Ejo uzosanga yamaze kugera muri galeri, yamaze kugera mu makote yiwawe ariko araba. Umwana yagiye asanga ama film pornographique. Umwana amarondera ingene agira pratique, none yari yaronse theory, yarakeneye pratique. Umuvyeyi yaza we bibi nivyo wagize. Umwana avuze ati papa nabibonye muri telefone yiwawe. Umupapa yaramaramaye aravuga ngo turabivuga muhira.
amaso vuga ngo amaso ayo maso uya discipline. Paul yavuze ikintu garuka mu Baroma, uyu murongo ndabingize mugene musome aravuga ngo do not let any part of your body to be an instrument to serve sin. Ntimureke uruhande na rumwe rw'umubiri wawe. Mbabwire iyo amaso yawe atumbera niyo ubuzima bwawe buja. Abapara bariko barakoroka babwiye no principe, iyo amaso yawe atumbera niyo mutakuja, niyo umubiri wawe uja. Kandi ko nukuri birivuga ngo amaso niwo muco w'umubiri wose. Umuco w'ibirenge vyawe n'amaso yawe, kuko ntuzoshirika irenge ahantu utabonye. Bisobanuye iki? Uko amaso yawe uyerekeza ku bibi uri kujana ubuzima bwawe mu bibi. Simple. Itara ry'umubiri ni ijisho ryawe ari ryiza, umubiri wawe wose uba uri mu muco. Bavuze ngo ijisho ryawe ni ryiza, bashatse kuvuga iki? Bavuze ijisho ryawe iyo rikwereka ivyiza, uri kuja muri aya mafilime atagira ikimazi. Mbabwira ikintu kimwe, no kuraba bambaye nabi. Urankuze kubona mu bindi bihugu mu boîte de nuit barangaje abakobwa batambira abantu bari gusa kugira ngo juste donc uko umuntu aryohera ijisho nikagira ikintu kakonsoma niko atifuza kuva ngaho. Imana ibiturinde muri kino gihugu. Dusengera abana bacu. Birababaje cyane kubona ivy'agaciro bitakigira agaciro uyu munsi. Mwaba mama mwabakobwa ambara neza. Fuka ivyo mbwiza gufuka. Reka kugwisha abadakomeye. Ambara mwikwize. Harabagwa kandi bakagwira no mu nzu y'Imana. Nico gituma negzija ko ngaho imbere Imana yatugereza baririmba bambaye uniforme zigera habo. Ngarukanira muri Yobusha. Yobu kuko ndakeneye amasezerano. Babwira ikintu kimwe, nabwiye muri kirute ya mbere, abantu benshi hari n'abakora ibintu bibaza ngo nivyo byari bikwiriye gukogwa muga kuko bataronse abantu babwiza ukuri. Iryo jisho ntuje ngaho ngo uje nago baragushuka bakubwira ngo ufise amaso nk'ayinyana, ugatwere baragushuka. Ijisho rirabesha, akazuru karabesha, ubwiza bwo kumubiri birivuga ngo ntaco bumaze. Umugore mwiza, umukobwa mwiza nuwaha Imana, nutinya Imana. Ariko turushwe kwambara n'abamizirima vraiment, abayisilamu. Ijisho mugaraka ngina mvuze kino kintu ntani nzobaronkera ndabivugira. Bigenda gute ngo kwa Mungu mwambare neza, kwa mbere mwambare nabi? Kwa Mungu mwambaye nk'ababikira, kwa mbere mwambaye mumbabarire. Ndaretse kuvuga ico nashaka kuvuga. Bigenda gute? Kwa Mungu ke mwaje imbere y'Imana, kwa mbere mwa muri imbere yandi ya Satani. Uyu muso hari ibintu bigize mu mamanza abakristo mana we nibitungura usumu gusa. Urarabukarira. Hari umupastor abaje kuko muri aba hariya kandi wabonye ko hariya nyene uriya muntu hariya tambaye neza ngo ari muri Chayanje do vision. Kurayo. None ari muri Chaya ugu muri abayo. Ijisho tiko turavuga mutange imibiri yanyu. Imibiri yanyu ntimuyemere ko ibi bikoresho, kandi bavuze ngo imibiri yanyu gusa, bavuze ibihimba bigize imibiri yanyu ntibibe ibikoresho byo gukora ibibi. Turashakundana nukuri. Umviriza jewe nzobabwira ukuri nukuri namenye, kuko umviriza nukuri je nkeneye ko tuja mu ijuru, kandi nkeneye ko dushikana n'abandi mu ijuru. Hari abadakizwa kubera abitswa ngo nabakijijwe bambara nabi. Si kwambara nabi gusa no kwisiga nabi. Hari umuntu yimakiye ukibaza ni mayi munani. Oya. Umuya izo ngohe mushirako sindavyanse mugabo. Ari gihe mu exagera na mwebwe. Hari umuntu agira ingohe umuyaguje ukamengo ni perikiri kiragu. Wakabona umuntu agwaye intandara. Oya, yasize ko ingohe ndende umuyaga urazitwaye. Oya, uko sugushaza vraiment. Ivyo bibiri vyita bikavyo. Umviriza no gushaza biri exagere, ivyo
Bibiliya nka extreme shaza muga ntuje kuri extreme Bibiliya ifite ibikavyo gukavya haragakuru numvise si jewe umupastori yaravuze aravuga ukungena umugabo yamutelefone mu gatondo yahezagiye mariage dimanche aramubwira ati oyaye pastor ingutore umukobwa wawe ati ndamutore habaye katoya jewe mfise siwe kubera ati ingo ndakwereke kumbe yamuboneye ku mafoto hanyuma kandi gihe cyose bahura uravyumva nyene ivyo yashirako ntivyari gwiwe amenyo ntiyari gwiwe inzara ntizari gwiwe ingohe ntizari gwiwe umushatsi ntiwari gwiwe rero urabizi ko batabiryamana bukeye mugadorane ntiyari bwasire kwa amenyo ntiyari bwasubize ko amapiyese arabwatoya usibona kunze mbabwira ikintu kimwe nukuri twikunda uko turi twiyakira uko turi kose ni kwiza umuntu azogukunda agukunde kucuri hatasanga n'ukuguru yarafise ukuguru kumwe none ivyawe ni biki bitari by'uwawe ni biki ako karagaciyemo mugashatse kuvuga nuko umubiri wawe kudukoresha amakosa tugendeshwe na muhemu no tuzazoshitse ivyo kameremere yifu turashari kumwe ijisho mugire era ngo nasezanye isezerano n'amaso yanje none noshobora nte gushira ijisho kumwigeme we niyo yabivuze iyaba yari Jobetine nawe yovuze ngo nakisezerano n'amaso yanje none noshira gute ijisho ku mugabo atari gwanje hega iri jisho si ry'abagabo gusa n'abagore uyu munsi wow byamutipe no mu beje pc bon chic bon genre sigwawe girira nisezerano n'amaso yawe ntukangwe n'inzahabu ubona ku bandi bo baronse ngene bazigura nawe imana izoziguha bumbwa n'ibyo ufise ntukangwe n'umuduga uwundi yaguze nimba bihimba imana izoguha uruta urya canke uwo bariko barakora version shasha iruta ijya bumbwa n'ibyo mufise amaso gira nisezerano bumbwa n'ibyo mufise amaso aya maso mugira nisezerano nayo muriko muranyumva nukuri amatwi vuga ngo amatwi sindayatebako amatwi ni kuvyo wumva kuko ukwizera ntiguca ku maso ukwizera kuca ku matwi birivuga ngo kuko ukwizera kuva kukumva ukumva kukazana muri jambo ry'Imana nivuga ngo mani majambo ivyo wumva nivyo bigutuma ugira iki wizera iyo wumva bibi uzogira ukwizera kubi uzogira ubuzima bubi nivuga ngo mani majambo gira nisezerano n'amatwi yawe kutumviriza ivyo arivyo vyose ba mama bakobwa basore ba papa nukuri si biganiro vyose byo guha amatwi yanyu ari sacré amatwi yanyu ni bikoresho by'ijuru amatwi yanyu naho Imana ivugira amatwi yanyu naho Imana ica amatwi yanyu naho Imana bamenyeshereza ivyo igomba hejuru ubuzima bwanyu reka guha amatwi yanyu isako reka guha amatwi yanyu inkuru zipfuye kuko kumva ibipfuye niko nawe uba upfuye hari igihe urabona uyu munsi media na Marcon X yarabivuze ati media uyu munsi yacitse entité aho umuntu ari coupable media ishobora kumugira umuntu ari innocent umuntu yari innocent media ikamuhindura coupable aravuga ngo uyu munsi media ikontrola the masses ikontrola ivyimviro vyinshi by'abantu benshi uyu munsi umuntu azavuga hari kwavuga iki havuzwe iki hewe hagati y'u Rwanda na Kongo bimeze gute hewe bya bintu bimeze gute amatwi yanyu pay attention n'ama information mwakira si information zose mubwiza kwakira utagira capacity yo kugosora hari ivyo uzokumva bikakugirira nabi bigatusha kwizera bikanyiganyisa kwizera kwiwawe n'ibindi uzokumva bikakubaka amatwi yanyu ni igikoresho naco nyene tubwiriza kugira iki kubera amaso tukabera umurinzi amatwi yacu tuya discipline ica gatatu umunwa wacu
umunwa wawe. Ma umusiguzi 5 guhera ku murongo wa 2. Umusiguzi 5 kamema bibiri gomito discipline gatowe. Umunwa wawe si wo gufungura gusa. Ngiro umuntu rero ndati umunwa wawe si wo gufungura gusa. Umunwa wawe ni igikoresho Imana ikoresha mu kurema. Kutamubwiye. Biravuze ngo akanwa kawe ntikagire ico gatuntumukana. Gutuntumukana muravyumva? Muchonza avuga ngo do not make rash promises. Ntugapfe guhuruduka, ntugapfe kuvuka utiyumviye, ntugapfe gusora amajambo yayo yose. Kuko umuntu aduntumuka sange atuntumuka n'umuntu ameze nk'umusirikare atazi amasase ari mu nkoyi wiwe icajejwe. Sayo gupfa kurasa gusa. Urasa hari ikintu keneye kugira iki kurasa. Yumvira umusoda araduze agatapfa kurasa. Urashe bandi, urisha abantu. N'amajambo asohoka mu kanwa kacu ameze nk'amasase mu kanwa k'inkoho. Iyo bavuze gute gutuntumuka, iyo uhurudutse hari ivyo wishe, hari ivyo utorohereje ubuzima. Muri ko muranyumva? Kandi umutima wawe woye gushushudikanya kwijambo na rimwe imbere y'Imana. Mushobora kuvuga ngo and don't be hasty in bringing matters before God. Uviriza kubera iki? Kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba ku isi. Nuko rero amajambo yawe agira iki? Abe make. Abe make. Ntumve ngo abandi bose bateye inkuru reka nanje ndabi iyo ncomekamo uzobesha. Vuga make. Niko biri amajambo yawe abe make. Uyiyumvire ko mbaye wawe ndati uri mu ruhindukize incurondwe imbere kusohora ijambo. Kuko ijambo ni mwhemu rirashoboye gukiza canke rikisha. Umurongo wa 3. Kuko inzozi ziterwa n'ibikorwa byinshi kandi ijwi ry'igipfu rimenyekanira ku magambo menshi. Ijwi ry'igipfu rimenyekanira ku magambo menshi. Kuvuga ibintu ibitagira umutwe n'amaguru byose bica mu kanwa kiwawe. None ryo bo mutora ngo avuga ijambo mu muryango. Kubera iki? Apfa kuvuga gusa. Umurongo wa 4. Ni wasezerana isezerano ku Mana. Ntutebe kurishitsa. Dusezerana ishiki akanwa kacu. Umviriza n'abandi ivyo bakora. Barihuta kuvuga. Baratwagwa n'ibishobisho. Nukuri ndemereye Imana, nukuri nzokorera Imana, jewe uri imbere y'ukusezerana. Manza wiyumvira ivyo uri kuravuga. Kuko ni wamara kubivuga bicika icagirije imbere yiwawe. Ngo narihuse kuvuga. Bibiri ivuga ngo ku Mana izovuga ngo naracoroswe. Ijambo ryose. Urabizi? Okay, reka ivyo ndabireke ko nitwo bivamo. Bavuze ngo kuko idahimbagwa n'ibipfu ushitse ico si ku Mana gusa. N'umuntu ukamubwira ikintu ihute gushitsa ico wamusezeraniye. Wa mugabo wabwiye umugore wawe kumusohokana shitsi ico wasezeranye. Umwana wamubwiye ko uraza kumugurira ikinga ni yabo wa mbere ku ishuri. Mugabo wari kuramuryosha ryosha. Kujya niko twigisha abana kubesha. Barakubwira muri psychologie de l'enfant kizirizwe kubwira ikintu umwana utazokora. N'igihe bizaba vyakugoye muhamagara umwana naho ari mutarumva. Umubwira ati mwana vyangoye unsengere nina bishobora nzobikora azovyumva. Mugabo ntugumubwira ngo ibiri kuko umwana ntiyibagira. Uko imusezerana ntubikore ejo nawe azosezerana ntabikore. Mwoye akanwa kanyu ntikapfe kuvuga ivyo arivyo byose. Turashaka kundana. Ku murongo wa 5. Wopfa umutagira ico usezerana hakusezerana ntushi. It is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Umuntu w'inyankamugayo n'umuntu ivyo avuga anatimiza arashitsa. Iyo atabishikanye nugaruka uvuga ati vyangoye reka nibisanzwe. Mugabo kwidadira ngo nafuye kubivuga ngo ryari rivuye ku mutima. Ntuzi ivyo uri kurigirira uri kuri yo nonera. Icakane navuze ko mvuga ibintu bitandatu. Icakane nibiganza vyawe. Ibiganza vyawe, your hands. Aya maboko ntagafe gukora ku vyari byo byose. Ndagusavye ntagafe gukora ku vyari byo byose. Ntagafe gukora ku muntu
sirtu ko mudasangiye igitsina aya maboko yawe hari formation twagize y'abapapa baratubwira bo n'umukozi w'Imana ariko atwigisha umunyamerika aravuga ngo ku mwana atarakwiza imyaka 6 mwaba papa n'abamama mwirinde kumukoza ko abana b'intoki ibyo byose byaradutsinze ati kuko ibi biganza nivyo guhezagira ni washaka kumukubita umukubitishe swati ikama mbiri ni yakubaza umbwira uti umviriza kubera amakosa wakoze ikama mbiri yagukubise kuko ikiganza gihezagira siso kiganza gihana ati ibi biganza abana bige ko nibiganza byo guhezagira bagiye kuryama umufate mu ruhanga umuhezagire icyo agomba gukora umuhezagire mugabo urumva twese ko tumeze muri iyo minsi nabo twiganye umva yari ntambara kuko jewe menyereye kuvuga uravyumbanye nashizeko rero hari igihe nagiye gukubitana vyuka mugabo ukoko kwagiye mugabo ndagwana sanga hasitse kinoki zibiri gusa mugabo undi ko ndagwana kurya ibiganza bidasubira gukubita umwana mu kumuhana uramubwira ukongera ukamuha igihano c'ikintu akora apana kumukubita kuko inkoni aragirana kazime mwavyumvise ibi biganza biri sacré mwabagabo muri ngaha ibi biganza sivyo gukubita abagore banyu n'ukuri ukubita umugore wiwe bibiri mwita umusazi ngo kuko uwo mugore n'umubiri wawe ni wewe nyene hari umuntu yikubitaga yemwe umuntu basanze ariko arikubita direct kwa rojanti ariko amaboko yanyu haguhezagira yacitse inembo yacitse uravyumva ayo amaboko yakubise umugore muri kino kibanza uyu munsi ndaza gusaba uyamanike ndayahumanure nukuri ayo maboko saye gukubitana saye gukora ivyo arivyo byose iki ni ikintu gikomeye cyane icya gatanu ndahejeje ivyiyumviro ubwonko bwacu imigani 13:7 ijambo ry'Imana avuga ngo kuko yiyumvira mu mutima niko ari wiyumvira iki ico biyumvira n'icuri hari uburyo ushobora kwarimata ivyiyumviro vyiwawe n'uvyarimata mu kumva amajambo meza n'uvyarimata mu kumva ubutumwa bwiza n'uvyarimata mu kumva uravyumva mu gusoma ibitabo hari abantu banditse ibitabo bene data ubutunzi iragi barisize mu bitabo soma ibitabo vyiza ingene ubwiza gukunda umugore wawe umenye rangaje urukundo umenye urumva ingene urera umwana umenye ukungene ukorera abantu umenye ukungene ubana n'abantu hari abantu bafise ubuntu bwo gusenga mugabo ntibagira ubuntu bwo kubana n'abantu iyo sohoye ijambo urimvira uyu ni wawe ndiname ndabona amanitse amaboko areka arahimbaza Imana avuga mu ndimi parce que ntibagira ubuntu bwo kubana n'abantu amajambo yawe uravyumva ukuvuga ukutreta abantu aha ngo maca ngirako hari nk'umujene ushobora guhaguruza ati urashobora kubisira umuntu akuze ngwe ngo ntabe yaza kare uri gipfu umuntu akuze papa wawe bakubwira ati umuhe ikibanza ukanga mama wawe umubwira ngo umuhe ikibanza ukanga icyo gituma si support kubona umuntu w'umupapa cyangwa umumama ahagaze suko nanka abakiri bato bashyitse kare twe turafise imigongo turafise ingufu zo gutena ariko aba bariko baradutera igisi hari vyononekaye ntibashobora gutena nk'uku kwacu mugakwera abantu batarezwe batanabwiwe ngo nawe naba yazinduka ntimungana naho ari mwene data ntimungana rushobora kumubwira uko ushaka ivyiviro byanyu bihinduke icanyuma ndangirije ko Allo abiko nto wa mbere 6 aha rero sinzi ko tuza gukundana mugabo je ndazi ko imbere tuzokundana kuko ntegeza kubivuga iyi nzira ubu ndateza kuyironderera umunsi wayo yonyene kukiragisibije bantu b'Imana iragisibije n'ikintu cyitwa igitsina mana yanje yo oya ni tabu apotre ivyo ntibivugwa iki byanditse muri Bibiliya Yesu ashimwe abakiri bato ndabinginze zigama iki gihande c'umubiri wanyu canke uru rugingo rw'umubiri wanyu kuko aha hantu niho satani yibira abantu
aha hantu niho satani aca mu kuboha abantu, aha hantu niho satani ariko arakeneshereza abantu, aha hantu niho satani ariko arasamburira ingo, aha hantu niho ariko harangaza abana mu ibarabara, aha hantu niho ariko atuma education y'abana bacu itosekara ibambi. Aha hantu umwigisha aratanga amanota kubera bamuhaye iki kintu, uravyumva, agaca amenyesha umwana atamenye. Uyo mwana umenyesheje ejo azoba ari deja ahantu, ejo azoba afise responsibility kanaka ahantu, kuko yahagiye atahakwiriye, ejo azoba ari ingaruka, ejo azoba ari igitsitaza, ejo azoba ari blockage ikomeye mu gutera imbere kw'igihugu ndetse n'ihanga. Mabiko ino bambere arena shanga ndavuga mumva reality ari hano hantu, sikubwubusa ikintu ndakirangije ko bavuze ngo muhungu ubushakanye. Shaka mbwira umuntu ari muri kiro kibanza, ubu umukozi w'Imana utaba umukozi w'Imana, ubu umupapa ubu umumama, ubu umuhungu ubu umukobwa, hunga. Ntibavuze ngo gwana, hunga. Ntibavuze ngo senga, hunga. Ntibavuze ngo isonzeje, nta wisonzesha ariko aragwana n'iki. Nimba ukene kwisonzesha neza, nuhungu uzoza kwisonzeshereza izo buri kuraruhukira. Iyi nzira yononye ibintu byinshi uyu munsi, yugama destiny menshi uyu munsi. Kuko mbabwira ikintu kimwe, ubwiharire bw'iyi nzira, ivyo ica wakoresheje amaso, ica wakoresheje akanwa, ica wakoresheje ugutwi, ica wakoresheje ibiganza, ica wakoresheje ivyiyumviro, sico kimwe n'ica wakoresheje igitsina cawe. Somera birivuga ngo icyaha cyose umuntu akora si icumubiri, icyaha cyose umuntu akora si icumubiri, ariko ushakana abacumuye ku mubiri wiwe. Raba mu Cyongereza bavuga ngo run for sexual sin. No other sin so clearly affect the body as this one does. Nta kindi cyaha mu bindi vyaha bindi gishobora kwafekta umubiri wawe, gishobora gutuma umubiri wawe utakaza vision, utakaza capacity yo gukora ibikorwa bikomeye, utakaza ubushobozi n'ububasha bwo guhagurutsa ayandi masenerasyo. Baravuze ngo iki cyafekta umubiri, kuko for sexual immorality is a sin against your own body. Ni kigaruka, uravyumva, kujiminiwa umubiri wawe, kujiminiwa meme n'uburyo bwabwo gukora ibintu. Hari abantu batakaza amakoncentration kubera iki cyaha. Ikintu benshi batazi ngomba kurangiriza ko amafaveur y'abantu Imana iba yabahaye bayatakaza biciye muri iyi nzira. Ijambo ry'Imana avuga ngo ubugingo bw'umuntu buri mu maraso. Burya ame y'umuntu iri mu maraso, iri mu maraso. Mu maraso niho haba inyandiko, amakode genetique, niho haba bijya bintu byose bituma umuntu aba iki kintu, personality ziba, character ziba mu maraso. Iyo umuntu akoze iki cyaha wenye n'ubwiwe arigize umunyantege nke, nose makuru wabikoze meme no mu isi y'umwijima izozi kamukoresha ibyo atashaka gukora kuko hari icyo yatakaje. Eske muriko muranyumva? Raba Dawidi abikoze ivyamubaye ku munyumvirize neza. Siriko nabivuga kugira ngo ndabacira urubanza ku ndazi, ariko menya d'abord kukuri, hanyuma ikindi nimba vyarashitse menya ukungene ugaruka gusubira kugira iki, gusubira kwiyubaka. Hanyuma Yesu yabwiye wa mugore yafashwe sambana ngo genda ntukongere gukora icyaha. Kuva uyu munsi udeside, kuva uyu munsi wigira ingingo uti sinzosubira. Kumbura ikindi genzo gufasha ukungene ushobora kugira iki, kugumana ubwo buzima bumaze novuga kuba recovered cyangwa bumaze gusubira gucungurwa kubijanye n'umubiri wawe. Ntibavuze ngo ubucumuye ku muhemu yiwawe, bavuze ngo ubucumuye ku mubiri wawe. Bivuga umubiri wawe ugize igikoresho, instrument umugwanizi azocako akene konona ibintu. Iyo umuntu akoze igicaha canke agendera muri kino caha, wenyene ubwiwe ndarangije muri amajambo make aba yubatse ambasade ya Satani mu mubiri wiwe canke mu buzima bwiwiwe. Satani azokwama misose acako kugira ngo agire iki, agire ivyo yononye. Imana tubabarire kandi Imana turinde. Abagenda bakabikinisha ivyo si ivyo gukinisha. Ntugasubire gukinisha umubiri wawe.
muriko muranyumva ntugashe gukirisha umubiri wawe. Umubiri wawe uri sake, waraguzwe. Uwo mubiri wawe niyo Imana ica kugira ngo ishobore gushikira abantu, ishobore gukiza abantu. Waguzwe amaraso y'igiciro kinini. Ni wihangane usenga Imana ifata umubiri wawe. Zokubwira kugira bwizo guhindura umubiri wawe umuja, ariko ube hubaha Imana kandi uyubahisha meme no mubiri wawe. Abagenda n'abagabo batarababo uyu munsi ufata icemezo cyo kubasezera. Uri kurasambura urugo rw'abandi, nawe nagomba ndakubwira ko uri kuracira urubanza ubuzima bwawe, ko nawe abandi bazosambura urugo rw'iwawe. Abandi ba mama batubika umukanda bararira, bama bariko bararamaje bariko bararira. Wewe ngo warmusika imanjema, uri kuronona ivyo uri kurakora, nimbuto uri kurabiba mu muryango wawe, nimbuto uri kurabiba mu buzima bw'iwawe. Ivyo nawe bazobigukorera. Niba bigukorera ntuzonezerwa, ntuzohimbagwa. Ndatahura ko mutambira amen, mugabo ndabizi ko turi muri bloc operatoire. Numva amen ya muri cyo kibanza. Ivyo twakoze mu kutamenya Imana yarabitubabariye, ariko uyu mwanya mubimenye. Never ntumukongere kubikora ubugira kandi. Ubahisha Imana imibiri yanyu. Ngibi ibintu bitandatu ibi dushoboye kubimetriza no kubigwanya. Uburyo bwo kugwanya kicanyuma sinavuze ngo usenge, hunga ugatangura kubona ya message ameze nk'ibitunguru muri telefone. Bloka uwo muntu, hunga. Reka ngurumva ngo nibisana ngo n'umugenzi, si umugenzi uraza aho bizorangirira. Ugara iyo nzira. Umugore akubujije ati urya muntu ko mbona umengo muravugana cyane, mugare. Abagore burya bari intuitive cyane kuruta abagabo. Umugore arasanta ikintu kuruta umugabo. Nimba kubujije umuntu ati ubugenzi burya muntu meme no kubagabo, akubwira ati urya mugenzi wawe n'umugabo kumure mukorana ivyashasha y'umuhurira ahantu, akubwira ati jewe hari ukuntu ntamwiyumvamo. Ntuvuge ngo namakapisi y'umugore. Ni wagerageza gusenga neza uzosanga igojwi ari jwi rya mpemu yera ririkorera kwa vertiza danger iri imbere utazi. Amen, haleluya. Turi kumwe. Hanyuma ngo mafashe ingo ziri ngaha, birashobora gushika bikaba ivyo bintu hari ico vyononye mu muryango wawe. Mwabadamu, mwaba mama dukunda kandi dusengera kandi twubaha, reka gusunikira umugabo wawe mu caha yifuza kuvamo canke mu caha adashaka gusubira gukora. Ya minwa yanyu muyifate mwabagore mwe, ya minwa yanyu muyifate. Ntugashaka kuba umugabo kirazira kumuzurira akabuze. Yarabikoze kagusaba imbabazi, n'ubuntu wagiriwe kuko si benshi basaba imbabazi. Mugabo ngo nimba ukeneye ko bisura kumera nka mbere, mbari ingene vyagenze. Vyatanguye ryari, hari hehe, sangapi, vyagufashe gute, mbega ico ntari nagukorede. Mwabagore mwe gira ubwenge, mufatiraho nyene ashaka kuvirayo umufashe. Siriko muriko muranyumva, kuko umviriza temperament sexuelle y'umugabo iratandukanye n'iy'umugore. Uko umugabo akwegwa cyane n'igitsina cyo kimwe n'abagore, birose cyane ko ibikubita hasi abagabo, kuko uravyumva niko bameze. Mugasimvuze ngo nico citwazo. Mugabo ushaka kugira ngo tuhomeze ibintu bimwe na bimwe bitahure, mushigikire musengere. Kumva harigiye kumure yiyumvira nabi kuko uramuta nguri kurasenga hakuza kwicarana nawe umuganiriza umubwira amajambo aryoshe. Engene bandaba ndabavuze. None namadiko ndabwira abantu abagore badukwegeye ibyaha rerere. None kugira ngo Satani avugire mu matwi ya Eva, Adamu yari he? Mwabagabo ni mwabagabo bahari kubwa abagore banyu, kuko uyu munsi ubu vyahindukiye abagore nibo bariko baratwagwa kuruta kumwe n'abagabo kare batwagwa. Turi mu bihe vya nyuma, tuza kugwana intambara nziza kandi tukayinesha. Babarira umugabo wawe, muha agaciro, reka kumupriva ivyo uza kunda. Wewe uri umugore wiwe, uri umufasha wiwe, mufasha kugira ngo ave aho hantu yacokeye, apana kumwafonsa n'amajambo. Reka ndagize vuga kintu. Umugabo iyo umwiyadresa ko yakoze ikosa, ntukamwiyadrese ko nk'umuntu uri kuramucira urubanza canke uri kuramwagiriza, kuko azocaja kuri position defensive. Azoca yumva ko atewe, azoca kwivuna. Mugabo ni muganire neza,
mu bugwaneza sivyo kandi mu bwenge nzobigisha mu gikoresho abagore ukungene muvugisha abagabo banyu neza apana kugira ngo hewe ngo mbwire hari kindi vyuka aho nyene uraryamye uyu musi turatwicaye twese ndasavye kandi muri ko muratongana ntimutonganire mu maso y'abana ndabibasavye rondera aho muja kugwanira muvungurane muheze mugabo mugaruke abana bona papa na mama muri ko muranyumva Bibiliya irangiza ivuga sinababwiye ko mejeje ngo nimwasonsomerana ntimuhezanye sije ndabivuga ni Paulo abivuga nimwamaragurana mwibuke kameme kudahezanya ntuvuga ati uyu munsi nta nico nagusigira mu byo wovuga basi gerageza nizuba ntiri gutange kurenga ukirakaye neza kwabwira umuhungu yigeze kuba dupangiye akabutike gahamuhira hamare yari yashavuye kandi yarakijijwe Gerard sinzo mwibagire tumaze Gerard kushavuye atereka bashavuje apotre ati none ko Bibiliya ivuga ngo izuba ntirikarenge ukirakaye atoya bashavuje ryarenze ndindiriye ijya umunsi ukurikira muhaguruke ku maguru yanyu dushima Imana Haleluya nizere ko ari umuntu yize ikintu gikomeye nizere ko ari umuntu Imana ivuganye nawe muri kino kibanza ntacyo twokora Imana dushobora kutubabarira dushobora kuba twaracumurishije kimwe muri ibi doje kwiga bishika 6 Imana yacu ni imbabazi n'inyembabazi yashoboye kutubabarira mugabo uyu munsi yifuza kumenya kugira ngo ntusure kugwa mu mutego wa Satani kuko Imana ikeneye kugira igikoresho c'icubahiro cayo igikoresho ikoresha byiza ikeneye gukora hano mu inosi mubinyemere mutaritse ibiganza byanyu dusenge Imana turagushimiye kandi turakubasha utugiriye neza uyu munsi twumvise ivyo ubuzima bwacu bwari bukeneye kugira ngo bwubake kandi bukomere turi abantu hari bidutsinda hari bitunesha hari bitunaniza ariko ikituneza nuko wewe nubu ufise umugambi mwiza ku buzima bwacu kutugirira neza haraho twatemvye dushoboze kuvyuka haraho twananiwe dushoboze mu Imana gukomera abantu kugira ngo ritwongere gusubira ubwira kandi kunanirwa haraho twanyereye dushoboze umwanya twambika ibirato by'ubutumwa bwiza twoye kongera gusubira kunyerera mwami ivyo nonekaye wowe urashoboye gusubira kubitwubakira kuko uri Imana kandi kajyo ubaka ama destiny y'abantu bari muri kino kibanza ugira kandi basubiza imyaka inzige zariye ivyabo ongera mwami Imana ubakomeze kandi ubashoboze Imana yanje kwizega buri muntu wese yiyarinye mu nzira yo kugoroka akora ibiguhimbara n'ibiguhesha icubahiro maze tube babantu wa muno ku kidengeri akeneye umuntu amwinikira mu kidengeri uzobukoze mwami Imana buri muntu wese ave hano atawe kino ko n'uwinkora mutima n'uwikimazi gikomeye n'uwigiciro kinini mu nyonga zabo si nyongera hano mu inosi abana gatoya n'uwaje kugira ngo mwami Imana akorane nawe kugira ngo ushobore gushitsa umugambi wawe hano muri inosi ndahezagiye abana bawe ubagire neza ubiyereke mwami Imana wongera usubire ubagire neza uzobukoze ishimwe ryawe n'icubahiro byose mwami Imana tubigarukanye ko mu izina rya Yesu Kristo amen.